uzopfa ubyibagiye yuko isi iriko irashirana n'ivyifuzo vyayo. Ibi navyo tubimenye, ntitumate kirashirana n'ivyifuzo vyayo. Burya iragenda ijana n'ivyifuzo vyayo, kandi uko ijana n'ivyifuzo vyayo benshi bagenda barapfa bayipfiriyemwo batamenya umukiza. Imana idutabare cyane ntidusamare. Yohana yaravyanditse aha mu cete ciwe ca mbere igice ca 2 umurongo wa 17, kandi isi iriko irashirana n'ivyifuzo vyayo, ariko uwukora ivy'Imana igomba azokwamaho ibihe vyose. Ntazoherana n'inosi, ariko azoca yamaho ibihe vyose. Haleluya. Niduhendwe n'umubiri. Uyu uzotembanwa n'umuvo, kandi uzogenda iyo utagaruka. Reka gufyina, reka kujandajanda, reka kwanjanjwa, umatana n'isi, ujana n'ibitagira ikimazi bikwega muri kino gihe muri inosi. Nusigeho gufyina, niko umuririmbyi yaririmbye. Urupfu ruri hafi. Uzosanga ni wamatana n'isi warandutse gusa, ni waguma ukuri ukonyene no musi. Oya, reka kumatana n'isi. Imana idufashe. Bamaso, 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 bamaso. Satani ntusange yagusutse aciye mu vyifuzo biri muri wewe nyene, biri muri wewe. Aka kanya hari ivyo uri kurifuza. Satani ntiwemere ko agusuka aciye muri ivyo vyifuzo vyawe. Umviriza neza ibi vyifuzo. Niwasanga ari ivyifuzo bibi, uvyamirire kure, ubineshe. Ntiwemere ko bikunesha nka Kayini. Kayini niwe Imana yagabishije, nkuko kumbure ndiko ndakugabisha uno munsi. Kayini Imana iramubwira ngo, Kayini, kubera ikuratse, kubera kusutuye umunwa, wokora neza ntiwokwemerwa. Aramubwira ngo icyaha kibunze ku rugi, kandi ni wewe kigomba, ni wewe gishaka. Aracara Imana ikiramubwira ngo ariko ukwiye kukinesha. Ivyifuzo bibi vyari muri Kayini. Ivyifuzo bibi, ivyifuzo vyo kwihora byari byamaze kumera muri Kayini. Yice mwene wabo, imwemu yo kwica, kwifuza kwica, amwihore kubera yemewe nawe atemewe, byari byamaze kuba muri we. Imana iramugabisha ati yamara icyaha kibunze ku rugi. Mu yandi majambo n'ivyo vyifuzo nyene biri muri wewe, ukwiye kubinesha. Reka ivyo vyifuzo biri muri wewe ubineshe mu izina rya Yesu. Ivyifuzo byari muri wewe binyuranye n'ivy'Imana igomba, mu izina rya Yesu Kristo ubineshe, nibiba ari vyo bikunesha.